Nigihe cy'isaha 6:13 muradutunga ku minota 3 tuharengeje ko akaba umwanya mwiza gutega amatwi amakuru tushikirizwa na mugenzi wacu haba bukuru ndakuramukije nongera guhikaze haba bukuru. Ndakuramukije ciza amahoro y'Imana abane namwe inshuti bakunze mu gutega amatwi ibyanye bya Radio Magatambe FM nongera ndabayikaze makuru y'uyu munsi genekerezo rya 30 mu kakaro mwaka 2020 nakabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Kuri uyu munsi wa kane genekerezo rya 30 mu kakaro umwaka turimwo niho abayisilamu b'isi yose bari mu mafungo y'umunsi mukuru wa Idli Haji canke umunsi mukuru bitiriwe kubaga. Ko nta mugudakiza abashona ibirato barashima uko akazi kabo kameze baranahimiriza abandi boba biciye atakazi ko bohurumbira ako kazi. Abasanzwe basudira nabo nyene baratubwira uko basanzwe bakoresha ibikoresho byabo ngo naho usanga bimwe batabironkera hafi. Mu binga bw'ivyuma turi kubifashwamwo na Ahmed Bigirimana asanga ikaze mu idonido ry'aya makuru. Gwino muri sanze muri radio Magara Tamze fe Ndasubiye kubaramutsa kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 30 mu kakaro umwaka turimwo niho abayisilamu b'isi yose bari mu mafungo y'umunsi mukuru wa Idli Haji umunsi witiriwe kubaga nkuko tubibwirwa na Niyunge ko Omar umwe muri abo bayisilamu bari mu mafungo aranagira ko adusigurira uwo munsi mukuru wejo ico uzoba usigura ni inkuru dukesha mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Uno munsi twaramutse dufunga mu minsi 10 gize bafunga kugira ngo tubifatanye n'abari kuri Arafa hari anye yo bagiye imaka guhiji kuvuga uno munsi rero no munsi ugira 9 buce ejo tuca dufungura cyo tugire cyo bita umunsi mukuru wa Idil Duha ira Idil yabakuze ejo kuvuga no munsi mukuru tuzoba tuko turagira aho twibuka igihe Abrahamu yashaka kubaga umuhungu we Ismaili hanyuma Imana ikiramurokora imuha intama rero kuvuga je tuzatwihimbaza umunsi wo kubaga intama no kuvuga aho Abrahamu yagira atange ikimazi umwana we gusonzesha igice cy'umunsi kuvuga amasaha 12 guhera akajorojoro k'umunsi uheze 12 n'inusu cyo dufata amafunguro ku mugoro umunare kure kubaga igitungo cyacu cyose yo baronse no kuvuga yuko arekuwe kubaga inka impene intama ariko ivyo byose bibagwa no kuvuga yuko abari bitungwa bimeze neza tagwaye bitavunitse bitungwa biba bifise ubuzima bwiza hanyuma mu kubaga rero ubaga ibitungwa bimeze neza kandi bikuze pana bya bindi baza kubaga udusuguru dutoyi baga isuguye kuje umwaka canke intama yoba ikwije amezi nk'atandatu abayisilamu tugendera urukundo kuko isilamu n'urukundo hama iyo tugize umunsi mukuru wo kubaga turifatanya n'abatara abayisilamu ariko cyane tubanza ku bayisilamu hanyuma tubaze ico gitungwa kirafise ukuntu kigaburwa iyo bazi igitungwa hariho iby'iwabo muhira ni sadaka utegezwa guha abandi turifatanya n'abandi bayisilamu babuze n'abatabuze tukifatanya n'ababanyi bose nabo nyine bishika turabaha ko kugira ngo twerekane koko gwa rukundo dufise mu Isilamu n'abatara abayisilamu. Nta muga udakiza abashona ibirato barashima uko akazi kabo kagenda baranahimiriza abandi boba bicaye atabuzi ko bohurumbira ako kazi. Ntigezwa Anise aratubwira akarusho abona muri uwo mwuga ngo naho atakazi kabura intambamyi akabavuge kuri mikro ya mugenzi wacu Diane Nishimwe. Kabandi umukorodoni ngorera ngahi Magara uyu mwuga ndiko ndakora kuvyukuri nawukoze igihe kirekire ndiko ndagukorera muri iyi commune ya Bugarama ariko uyu mwuga naho ndagukora ndagufisemo ingorane mfise nshobora kuba mfise ahantu nokorera hameze neza narabuze ikibanza nokoreramwo hanyuma kandi ikigeretse ko nawe uyu mwuga ndawukunze nukuri ndabona ko abantu benshi ndibashobora kuwitaho no mwuga kandi n'umwuga mwiza umuntu atoshobora kuvuga nabi ariko ndabona ugwaruka gwa kino gihe ntibashobora kubona neza ngo bakwirikire barabe imyuga ikwiye kubafasha uyu mwuga ndawukoze imyaka 25 ari uyu mwuga nkora kandi uyu mwuga warangiriye akamaro kanini uyu mwuga uramfashiriza umuryango uranyigishiriza abana bamwe bari mu kurangiza amashure kandi ari uyu mwuga nyene nkora rero abantu benshi ntibashobora kumenya akamaro k'uyu mwuga ingene kameze
kuko ndabibona kugwaruka rwinshi rwangaha iwacu Magara usanga birukira mu bintu vy'uburovyi nivyo birukiramwo gusa ariko ugiye ukaraba n'ikintu bibamarira ukahebura ndagerageza kubigisha urabona n'uyu muhungu turi kumwe ngaha nawe nyene n'umunyeshure mugabo uyu mwuga arawukunda kandi n'abari mu kurangiza bari imbere yiwe uyu mwuga barawukora naho abariko bariga uyu mwuga narawubigishije bose nk'abana banje bose uyu mwuga narawubigishije barawukora muri iyo myaka nakorera hari ko nari nagerageze gusaba komine ko yompa ikibanza noshobora gukoreramwo rero ico gihe barampaye ikibanza mugabo mu nyuma baca barakinya kabagihundi ubu rero nkorera ngaho urabona ko ari ahantu hatameze neza sinaronse ahandi hantu nokorera hameze neza. Tukiri mu by'imyuga abasanzwe basudira nabo nyene baratubwira uko basanzwe bakoresha ibikoresho byabo ngo naho bimwe bimwe batabironkera hagufi. Niyo nkuru Jafari arasaba abo babitura ko boza barabatahura muri ako kazi kabo bivanye n'ibyo baba bashaka. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Koresha nyamukuru koresha umuyaga nkuba uciye muri konte cuza uciye muri posta sude dukoresha ipensi de sude na bageti na merezi mu gihe ibyo bikoresho habuzemo na kimwe harabaho intambamye kuko hariho ibintu ushobora gusudira bigasabwa yuko ubisena ukabimera neza igihe rero ubuze merezi muri uwo mwanya uca usanga wakoze ibintu bitameze neza. Hari umuntu ashobora kuza gukoresha ikintu ugasanga hari icyo yibagiye kukubwira we wamaze guheza kugikora ukaca usanga ntihaziye kuregreta mu nyuma ukaca usanga ari intambamye zirahabaye wirirwa asubiramo gusudurura wongera usudira. Icyo tugasaba ni ukuvuga yuko umuntu aje gukoresha ikintu ategerezwa kuvuga neza ukungena agishaka n'ingene ashaka ko kimera hanyuma umuntu akagikora nk'uko abishaka. Iyo umuntu aje gukoresha umuryango ushaka kigurira ivyuma agatanga mendevre ku muryango n'uwundi ashobora kuza akavuga ati jewe nkeneye kuza ntora umuryango kuvuga yuko mungurira ivyuma byose munkorere hanyuma inze gutora umuryango tukavuga ni beyi n'uwifuza yuko yogura ivyuma akavyizanira hari n'uwo bavyifitiye nawe nyene turavugana. Uyu n'umunsi ugira gatatu ikibazo cha leta giha uburenganzira abana biga mu mashure yisumbuye kubandanya biga amashure ya kaminuza kiriko kirakogwa igihugu cyose. Ico kibazo kikazorangira ku munsi w'ejo igenekezo rya 31 mu kakaro umwaka turimwo. Amakuru twabateguriye aha niho agarukiye reka dushimire mwebwe mwese mwari muduteze yomi dushimire mugenzi wacu Bigirimana Ahmed yari mu ngabwi ibyuma yadufashije amajwi kugira abashikire neza amakuru mukaba mwayashikirijwe na hawa bukuru Imani bazigame. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM.